uyu muntu yahawe agashimwe sinakamuhaye jenye ni yave ni commission hanyuma yabanza gutorwa muri famille sigena mutora yatorwa n'abandi bamurongoye bakaza dufate nk'uwatowe yavuye muri famille kwa Zakari ni famille y'umwana bashika 38 agatorwa hagati muri bo ko bamubona habaye nibabona ikibana bayemwe muri 38 agacamwe agaca 14 muri 14 baramugirira CV bakavuga ivyo yakoze hama bakaba verifye niyo commission muri yo commission nayo igasubira ikazana hamwe ikagira synthèse sava nk'akarorero wagira kabiri yariko kugura imodokari nawe narumwigeme c'est ça imodokari yiwe kandi ntashikana imyaka 25 abanditse uko bashaka kuba bavyumva je ndabashimiye nka Apotre Jean Paul humblement nta gihugu gitera imbere kidafite journalisme nta nakimwe kandi singonga misi yose ubazogambe bavuga ibintu je nkunda haba namba mumbabarinda ndakwenda kavuga singombwa ngo bandanye bavuga ibintu je nkunda kandi hari n'igihe kuba mwaciye muza kumbaza nuko hariho ama confusion nimimvuze singombwa ngo bitahure bose mugo kameme ibo muri ko murakora c'est à encourager mutera imbere imana ibahezagire amen. Ikibazo rero nagomba kubaza est-ce que gutora umukirisi w'umwaka ukirisi umenga rimwe na rimwe harabavuga ati kuragoye kumenya kuko ushobora gusanga na zindi umukirisi ugasanga uyaraba umusunze kandi nagira ngo ndaho umusunze est-ce que haba hariho mwe muyera barabarongoye muramara nk'indwi yose mwiyugaranye kugira ngo umushobore kumumenya cyangwa mwaravye ivyo bikorwa nyene naka yababwiye bari yabavuze ibintu nk'ivyo murakoze? Bon, en fait, nibaze ntahe no shinga sinini ya cyane ifu kumanza kumenya watubyaye wariwe wo twapartena kumana iwe data wa byose niwe ivyose mubona niwe bifise hanyuma ntimwibaze ko iki kintu cyatanguye kizohagarara je personnellement ngenda kizwa na muri boîte muri Atene niho nari niga nari muri Africa Night yo bitatu pack ya kera hari Gitega jumwami yanyeretse samuranzi jo ndasohoka arampa mission zibiri mission ya mbere genda uvuga ubutumwa bwiza mission ya kabiri genda utungisha abantu nese amafaranga majana 5 umufuko kuva uwo munsi niho haje le sens de travail nukuri nibyo gukora ntabyo yasanga menyereye cyane ntabyo numva cyane niho nati wanagomba naho nka 50% wanagomba muri 3e hoho nahise namota mbake cyane namenye avec 53% mugo kuva maze gufata ico kintu naciye haza mu kitu ya excellence uko ibintu byiza je kuva nkijijwe sinigeze nsubiramo nasubiyemo ndangije université muri psychologie aho nasubiramo naho nyene ma petite sœur yagize ikibazo canza kumyokipa tuza gukora ikibazo ntateguye icambe je no bwo kwata critique mabi yahabaye kubera abantu babivuze benshi bari batanze foto imwe ntibari bwatahure exactement ko ariho nabandi bantu benshi twahaye ujya bushimwe iki naco kigira kabiri nuko iyo abantu bavuze nibisanzwe nuko abari kubaciga cakozwe ariko kiba cakozwe ahubwo no gusigara kuraba mbega ico cakozwe bigira intango ukintu byose bigira intango nyimba hariho izina rya televiziyo cyangwa iryo radio kirambaza yafise ahantu yatanguriye igitangura peut-être ari andi televiziyo atayikunze hari nabandi batumvise nibyo ziri kuri bayitangura mbose tande biaro iyo tuvuze ngo umukristo yigenjeje neza harindi zina no kwita umuntu asangwa ari umukristo ngomba kubona umukristo rero nibaza ko nabandi bazobitahura par exemple nuko abantu benshi babonye ama feedback nkayo ndafise nandi ama feedback menshi ya pastori bariko barambira bati turuzo twigisha ukuntu wabitunganije hanyuma natwe mu mashengero yacu tubivyare nyimba ico bishobora gufasha mu mashengero yacu ya misi yose mwavuze muti ya monde évangéliser riche prospère bumva ko icambere dukorera ko nivuga butumwa turifuza ko Kristo amenyekana gusumba ikindi kintu cyose rero mu Kristo kugira ngo tumuhe nuko yavuze ubutumwa bwiza tuvuze riche nayo nuko aba yaraparvenye kwibesha gukora umva birahuye twigisha abakristo ngako bakora udakoze ntajya sizi ko mu vyumva namwe hanyuma prospère nigihe ubutunzi bwiwe ushe kusangira nabandi murakoze cyane Jenny Apotre Jean Paul Manirakiza ndagushinga ori center ryatanguye mu 2016 itariki 15 twabitanguriye ikarusi none agenda ufyerekwa gisi by'ubutumwa bwiza itunze kandi tunganiwe niyerekwa rihagaze cyane cyane ko ubuzima rukristo rufatana ubuzima bwa misi yose aho dusanga ibyo twizera byacu imvugo ifatana n'ingiro aho usanga ubuzima rukristo bushobora kurengana impomezi neza ishengero bukagenda umukristo ikadandaza umukristo ari kwishure umukristo mu gisirikare umukristo mu polisi umukristo ari murimyi umukristo mudandaza
ego nuko rero nije two turavugana turamaze kugira amashengero atari hake mu myaka 4 no ngaho Bujumbura harimwo ubu turageze ingosi uko turatangura Muyinga Ruyigi Makamba nibaza ko ari uwo kabasanze kandi umudandaza ku bandi basanga bamenyereye sanga ni umudandaza ibintu bitandukanye bamwe tuko turavuga nizo ntebe mishaye ko njye nazikoze murakoze amazi imisi havugwa bimwe mu nkuru na cyane igisubizo cyiza turabakeza kubona mwaragize igisubizo cyo gukeza cyangwa gushima mu ishengero kuri bamwe bitanze gusumba abandi ikibazo cya mbere rero baza cyerekeye agashimwe muri byinshi bwatanze ka meyo tukayisegurane mwashoboye gutanga mbega watasobanukiwe neza meyo tukayisegurane mwashaka icyo mwashaka gutanga murakoze cyane ku bantu basoma Bibiliya boza gusoma mu byakozwe mu 11 guhera ku 24 23 murabona ko abigishwa kera ishengero ritangure babitwa abadisciple ba Jésus Christ niko babita mu nyuma bageze Antiokia bivanye n'ukuntu bitwaye mu kibano ukuntu babana n'abantu ukuntu bita imfuvyi abapfakazi ukuntu mu kibano cabo bagaragaza ubumwe bacareta abantu by'ukuri n'abakristo n'izina batiswe na Yesu bagiswe n'abantu babonye ukuntu babayeho rero natwe nkuko mumbajije ico umumeilleur chrétien ni umuntu dutora hagati mu ishengero mitwebwe kugira meilleur employé cyangwa meilleur joueur bivana n'izina ko tw'abakristo tugatubita umumeilleur fundi kandi tw'abakristo tukatumwita meilleur joueur kandi tukina umupira ubwa mbere twatoye izina rimatanye n'ico turi meilleur chrétien rimatanye n'ico turi nta kintu twari kumwita meilleur fidèle à qui fidèle à Jésus. On n'est pas des fidèles, nous sommes des chrétiens. Gambe wa Kristo. Rero tuto meilleur chrétien tugutora par rapport à notre nom. Kigira kabiri igituma twamutoye hariho ama critères tubera kuva kirikare nka critère ya mbere n'umuntu aba yashikanye benshi kuri Kristo. Kuko mu Kristo we avuga ubutumwa bwiza. Niyo vision ya mbere tuba duhagaze kujya mwabonye yaragiye ku matere gusemerera. Nibaza ko yahagaze mu mayira menshi avuga ubutumwa bwiza. Kigira kabiri turara umuntu atacire mu bikorwa byacu. Mu bikorwa twatanga commitment kwitanga ivyo navyo urumva nikigira kabiri kigira gatatu twara umuntu yagize ikintu ashikako mu buryo bw'ikibano mu buryo bw'igihugu n'akarorero gufasha imfuvyi gufasha abafakazi gushigikira abantu hirya no hino ibaze nk'ufisa abakristo barenga 1500 umwe wese agafasha umufakazi hirya no hino bisigura ko abafakazi 1500 babashigikiwe bagiye mu bitaro harabaguriye amakaya abana hirya no hino rero twebwe tuvuga tuti ifo ku buzima ru Kristo burengana gusenga dimanche burengana gusenga samedi burengana gusenga mu byumba by'amasengesho bukagenda gufasha ubuzima bwo mu kibano rero nivyo twakoreye ko hariho nibindi biri beaucoup plus hagati ugasanga nk'umuntu muri famille abayemwo yaroganije abantu yateje imbere abantu baba bari kumwe au niveau restreint hanyuma kandi yarakoze kwa cyo cyiterambere aribesheje umuntu adatunzwe n'abandi bantu uko muri nino yerekwa tuvuga tuti no hamwe na Kristo dutuma biba nitwizera ko Imana izaza kudukorera nitwe twikorera bisanzwe Imana rima Adamu yamuhaye ibyo kurya ariko yamuhaye igiti kugira ngo akuremo intebe yamuhaye ji yamuhaye umwembe kugira ngo aza kuremo ji iyo turonse mu Kristo rero ashaka kwitunga akibeshaho ibyo tunabigisha tweza tukamukurona kugira ngo tufelicite n'abandi bashoye gutera imbere murakoze akabazo kanyuma ku cyerekeye icyo ikivugo cyanyu hariya turabona ni monde evangelisation prospère yuriye n'ubwo bushimwe ese ko umwaka wa kabiri bibaye umwaka w'ifara umusazi yawe nibe buno bushimwe ufise intumbero yawe haba mu kibano reka no mu rushengero mwavuze muti ya monde evangelisation prospère bumva ko icambere dukorera ko nivuga butumwa turifuza ko Kristo amenyekana gusumba ikindi kintu cyose rero mu Kristo kugira ngo tumuhe nuko aba yaravuze ubutumwa bwiza tuvuze riche nayo nuko aba yaraparvenye kwibesha gukora umva birahuye twigisha abakristo ngako bakora udakoze ntajya sizi ko mu byumva namwe hanyuma prosper nigihe ubutunzi bwawe ushe kusangira n'abandi ya unyimba utunze jewe ukaba impande bari imfuvyi afaka ndashobora gusangira itunga giwe naco rifashije mugenzi wawe kandi dufashana gusaba mishengero oya turagenda même au delà de l'église turashaka gushinya nk'akarorero tuko turifuza gutanga ingurube 1000 ruguru kugira ngo abantu batere imbere muri programme bitakora nawe duheje gutera amahegitari 5 y'ibigori aho naho tubashana association
turamaze mu mwaka uheze hariho abagiye kwiga imigambi myiza yo gukora amasambusa, hariho abafise amaboulangerie, hari abafise amazine de transformation y'amasabune, bagaca batanga ubuzi à l'intérieur. Abo nabo nyene tureza tukabakurona. Hariho abantu twahuye ngaha ari abantu basanzwe babarimye bamaze gura imodoka zishika zibiri. Hariho abandi twahuye ari abantu basanzwe batangwa kudandaza amabarafu, turabarera ubageze ku moto zishika 16. Urumva rero nibaza ko turi ku butumwa bwiza butwara ku kazi, ku butumwa bwiza butwara mu kibano. Murakoze. Uko biri kose baramuzi nakiriye yanyishuye kucerekeye iki buno gushima bufasha muri societe rusange. Muco bihwaniye ko nuko muramaze kutubona nko muri za football, muri za basket, ni shengero a monde évangélisé. Muyandi majambo ishengero hori center y'imisi niri mwijuru biza kubana n'abantu kwisi kugira ngo tubakorona par rapport ibyo bariko barakora. Turifuza nkamwe byo ukunda gukorana le meilleur joueur football ari twebwe twabikoze mwe mumenyereye abakiriye vuza kagashimwe byamwa byabo n'ama feedback kuvyerekeye buno gushimwa uravubaza neza se ko ndabona mu mwaka wese mwaratanze gushimwa kandi nazi murafise ibyamwa bwagize kandi kino kintu cyafise bero kigomba gushika kigomba gushika kuki haba muri rino shenge eka no mu gihugu muri rusange cyangwa kugendanye ndamukora ibibazo mwenye nyine gihwaniye he no kukwemera kwiwanyu kwagaze aho bino byo kwemera bushingiye kuri murakoze aho bihwaniye ego mu mwaka wese twatanze ubushimwe wari yatwaye yari wo mu Kamenge na famille yaho. Icambere nuko abandi baciye bifuza gukora cyane kumusumbya bigaragaza ko atari we asuye gutwara iyo coupe. Kigira kabiri kubera amakriteri yarasanzwe arimwo hari abantu benshi baciye bifuza gukora iko babiri y'iterambere bigaragaza même que hariho n'abantu ngaha baguze ibintu bakabiha abantu kugira ngo babikoreshe araba création du travail à l'intérieur. Rero aho bihwaniye niriyerekwa nuko vy'ukuri ari hamwe avuga ngo hamwe na Kristo dutumabira niyo mvugo yacu kandi ngo ukwizera kwacu kumatanye n'ibikorwa imvugo ikajana n'ingiro. Bisigura nyimba twizera ko Kristo agira neza ifoko bitangura kuboneka mu buzima bwacu bwa misi yose. Icanyuma no vuga kwera iki dukorona abantu. Ni byiza ko umuntu yakoze atazoshimirwa yapfuye. Umuntu yitangiye mu bantu atazotishimigwa atakihari. C'est aussi pour motiver abandi bantu kuko ndazi nkubo ari abantu banayandikiye badasengera ngaha bavuga ati naka turagomba gutwara rijya kamba turashaka kubona yuko twafashije hirya no hino dufate ubonye umuntu agushimiye kubera washigikiye undi muntu uraho nk'inguvu uraba encourage gukora kuko isi yose turi muri competition turi muri innovation ikintu kimaze kuza kimaze gutangura bizere ko ivyumviro bikwiye kubandanya biri dynamique. Icanyuma no vuga nuko un apôtre c'est pas nakora mu pastor yamazana ibintu do fondement arazana ibintu abantu bashaka kugenderako bazana bashaka kugenderako go nico gituma ubona tugenda no mu bintu bya football mubona nk'ubu hariho n'ama église ariko arifuza kugira gufata ama equipe nka za Vital ugasanga arashigikiwe ko nibaza ko mu mashengero acamo amafaranga menshi je pense acamo amafaranga menshi bagashigikira bakagira ama création d'entreprise bagakora. Rero nibaza ko umwapotre yaje afise une mission kanaka aje gutanguza. Rero ndabashimire ma critique yakozwe de tous les côtés. Je pour moi en général 90% yabaye meza murakoze. Uratubwira ati azana ama innovation akazana inkino batubwiye ko mu mashengero haza amahera menshi cyane. Mu pasteur bakabivuga ariko buri mu abapotre bakibabivuga ariko ni navyo kibazo kindi no shora kubabaza mwatubwiye cyane ariko mwahagaze kuvyamwa na cyane tubona uko bitwigeze tumutubwira ivyamwa by'imitima murakoze bwatanzwe ako nimgeze mutubwira ati yarahinduye iki kuvyerekeye umutima. Kibazo rero je nagomba kubaza est-ce que gutora umukirisi w'umwaka ukirisi umenga rimwe na rimwe harabavuga ati buragoye kumenya kuko ushobora gusanga nagenda umukirisi ugasanga yarabumusumbye kandi nagira ngo ndabumusumbye. Est-ce que haba hariho mwe muyera barabarongoye muramara nk'indwi yose mwiyugaranye kugira ngo mushobore kumumenya cyangwa mwaravye ibyo bikorwa nyene naka yababwiye bari yabavuze ibintu nk'ivyo murakoze? Ubwa mbere mu ko batwadeje gutanga ubushimwe hariyo bita Wizo Winning Souls yashikanye kuri Kristo amashika 9,000
twarabaye mu bibanza byose muzi by'amasoko na jewe ndi mu mpagaze ndiko ndasemerera twabwiye ko imvugo yacu cyane n'ingiro bisigura ko nyimbo no musi twatanze agashimwe sagashimwe kaje kari Yazardez wanagomba twe tuvati uvugishwa bwose busuzume twifuza ibintu by'amarangamutima twifuza ibintu byateguwe uyu muntu yaha agashimwe sinakamuhaye jenye ni yaveni commission hanyuma yabanza gutorwa muri famille sigena mutora yatorwa n'abandi bamurongoye bakaza dufate nk'uwatowe yavuye muri famille kwa Zakari ni famille y'umwana bashika 38 agatorwa hagati muri bo ko bamubona habaye nibabona ikibana bayemwe muri 38 agacamwe agace hata 14 muri 14 baramugirira CV bakavuga ivyo yakoze hama bakaba verifye niyo commission muri yo commission nayo igasubira ikazana hamwe ikagira synthèse sava nk'akarorero wagira kabiri yariko kugura imodokari nawe nyina rumwigeme c'est ça imodokari yiwe kandi ntashika n'imyaka 25 cyo ni kintu kinini cyane yafashe umwana birukanye aramutwara aramurera amurihira ishuri kugira ngo kuko ivyo tubabwira wo niwe yagira kabiri bisigura yuko umva hari ibintu bimwe turatiko turakora kugira ngo twakuraje kandi beneficia twebwe beneficia abantu au sens large beneficia la communauté au sens large ivyo twe tubimenya bimenywa nabajya barefa babana bimenya nabajya abantu babana yabeza bakabizana en fait l'objectif c'est pas ici nuko bijya wizera afete umuntu Yesu yavuze ngo ndayishonje murangaburira ifo ko tumenya kwamba bagenda kugaburira abantu kwitera nari mugasho muragenda kundaba nagenda gusa muranyambika nibuka ko tumaze guterera cyane abantu batwaye n'umuzi yo kubuterera bigenda gute ni muri ico gihe twati dushire hamwe kubutere twatwaye ibintu byinshi cyane twaragiye mu gatumba ku bintu byagize kubwira iki abakristo babwiye ngo bashire hamwe nico kinaranga baragoma n'ubukristo rero turavye twebwe ivyo vy'imhemu ni Kristo azobi kirubanzwe ducurubanza mugabo kuraba ikibano mu Kristo yigenza neza kubana nabandi ibyo dushingiye ntaka ngo umuntu amumenyera kuvyo yama namenyera kuvyo atamye niweza kuvuga je yumwe butarayibona mwe murafise ukuntu umeze murakoze okay mu byo mwasiguye twabana ubuzima tubayemo ariyo ibibazo byo kwisi mibabaro ni iki cyumva yuko bihagaze byose mabudu tufise n'umujona 25 aba yaronse imodoka n'ibindi kandi yiguriye ni note turabonye amabiye ya kuri rya bizenye ibyo byose bihuriye he n'inzira y'umusaraba uko biri kose turi ngaha kwisi bitera tugenda kandi turafise urubanza ruturindiriye hari n'abandi bavuga ariko yigira publicité twarabibonye mu commentaire cyangwa usanga ibyo byose ni inyungu zo ngaha kwisi ubwo bushimwe n'iki ibyo byose amaherezo yavyo nayahe murakoze cyane twebwe turizera yuko jigenda kizwa nakijwe ndumi seconde abantu benshi baciye baheba amashuri bavye amashuri ubu baragowe cyane twe muri wese tuvuga turakeneye kuba ishengero bidatanduka ridaca riba ishengero anormal cyo cyambere kigira kabiri ifeza n'inzahabu n'ivya data nyimba twizera Imana iganze ibintu byose kubera iki abakizwa baca bakugwa mu mafere yo kugira les choses matérielles icyo rero kintu rero tuvuga tuti twebwe bizagira conquête yihuta tukarekipera ivyo bintu mubona biri hariya ikindi cyo ikurikira murabona iyo ndumukizwa nkagira imodokari nkijya mwasanze ngaha muca muvuga muti ndishima nibisanzwe mwiju tuzotambuka ku nzahabu muravyumva now we are going ni gold tutambukako rero ni sinumva ukuntu abantu babona ko dusenga Imana iri riche iri grandiose mugabo mukuba ngaha kwisi ukamengo dusenga umuntu asanzwe mu nyuma cette richesse matérielle iri attaché kuri diabolique ku bintu bya shetani je ndizera yuko satan nta kintu nakimwe afise atanga kuko ndavye ukuntu abantu bameze nabi yaba shetani atanga ibintu abantu bashaka kwica umuntu kwisenga 1000 Emilia shetani ayitanga bo cyagenda kwitora je mvuga nti rero nibanze bakuremo ivyo bintu abakristo bakoresha amaboko yabo Etazini yatejwe imbere n'aba methodiste bavuze bati udakoze ntakajye amanza kubugarana kandi la grande partie y'abantu barogerwa mu bintu byo gusenga maze conscience ikazitwara tukavuga ati rero twibishengero rya Holy Center turizera tugasoma ijambo ry'Imana magyo ijambo ry'Imana kandi twara mu buzima busanzwe duse n'ababandanya duse n'abasozera gukora byinshi mwana bitubwiye ni apotre Jean Paul Manirakiza kambere ari mu shengero rwa Vivant banihenze mu nyuma nagiye mu 2004 Habimana irabahenzagira cyane urabona mu shengero kuvuga ko ni no mu mashengero ahezagira abantu mukaba muri n'uwikorero twiwe mushyikira hamwe rikora amatanga
tubwire dushingira intahe nka wewe umuntu asenga Imana kandi yiteza imbere agateza imbere n'abandi bariko baradukurikirana nibaza ko intahe yawe ishobora gushingira benshi niyo bakara akantu ka limite umugani wawe undi muri Bibiliya ati ntuzumpe byinshi cyane wava ndakwibagira ntuzumpe bike naho nyine nuhava nuko izina ryawe kubera inzara turaho nyine apotre muyibaye nko gute ibyo kuba muri abantu bafise uburyo banasenga kandi uko biri kose biri kirogi bariko baravuga cyane. Bon, en fait, nibaze intahe no shinga sinini ya cyane ifo kumanza kumenya watubyaye wariwe wo twapartena ku Mana. Niwe data wa byose. Niwe ibyose mubona niwe bifise. Hanyuma ntimwibaze ko iki kintu cyatanguye kizohagarara. Je personnellement ngenda kizwa na muri boîte. Muri Atene. Niho nari niga nari muri Africa Night yo bitatu pack ya kera. Hari Gitega. Jumwami yanyeretse saa 8 z'ijoro. Ndasohoka arampa mission zibiri. Mission ya mbere genda uvuga ubutumwa bwiza. Mission ya kabiri genda utungisha abantu. Nese amafaranga 500 umufuko. Kuva uwo munsi niho haje le sens de travail. Nukuri nibyo gukora ndetse amenyereye cyane. Navyo numva cyane. Niho nati wanagomba naho nka 50%. Wanagomba muri 3e hoho. Nahise namota mbake cyane namenye avec 53%. Mugo kuva maze gufata ico kintu naciye haza mu kituri ya excellence. Uko ibintu byiza. Je kuva nkijijwe sinigeze nsubiramo. Nasubiyemo ndangije université muri psychologie aho nasubiramo naho nyene ma petite sœur yagize ikibazo canza kumyokipa tuza gukora ikibazo ntateguye. Ico no gisubiramo. Kuva mejeje amashuri sindaza gusaba kaza ahantu uretse ahantu nagiye kugira ati nimunyigishe kudandaza nta mushara muzoma. Ico novuga rero ndikunda bariko banyumviriza intumbero yiwanje naho ndiko ndagenda n'ibindi ko ndakora. Sinumva ngo biranyorohera. Deja ngiye gukora abapastori benshi bavuga yuko kizira gukora ariko Paulo nawe yavuze ngo ubudakoze ntakajye kandi yavuze ngo nakweje yanje maboko ubutumwa bwiza ntibugawe. Il était un pasteur un apôtre ataragira mariage ari akadisha amahema kugira ngo ubutumwa bwiza ntibugawe. Jewe rero tuko turavugana ndifuza kubona abakristo en grande partie ubutunzi ari bwabafashe mu ntoki kugira ngo ufate mu ntoki naho babwiza gukora ko rivuga ngo iyo abagorotsi bagwiriye mu gihugu igihugu kiba amahoro. Mugo ntiyabwira abagorotsi bakenye urabona nyuma mukeneye 90% y'abagorotsi bakenye icyo gihugu cyo kibicanyuma ku isi. Siziko mubwiye muri ko murantabura namwebwe cyo kibicanyuma ku isi. Nyimba ndiko ndikisha mvuga ubutumwa bwiza shaka ko abantu bose bahinduka abahori center abandi bose bagahinduka abahori center hirya yejo abo bahori center ni bazoba bari mu gisirikare ni bazoba bari abadocteur ni bazoba bari abataximen ni bazoba bakora ama restaurant yandi majambo ufise n'ivyumviro uko n'umugyo dusenga bizohinduka. Hari umwanya tuzogira nuko twigisha abantu gusenga bari ku kazi bari ko yatwara imodoka hari agahagarara kuko c'est comme une nation nimyaze ngo kana kantu gatoyi ndangoma by'abarundi mwese muri ko muranyumva ni muze tuve mu byiyumviro by'ibintu byahozeho twiyumvire la globalité twiyumvire ibintu byagutse twiyumvire ibintu biduhuriza hamwe ibintu bishaka kuba byagutse. Umunye tuko turavuga nga hariho equipe ishaka kwirikira kina kuri Toyota niyo ngaha nyene ziza ofisi mu pastor yayitwaye ifise na bus yayitwaye sema ngo baje muri Rwanje bagiza kugenda hajya nyene. Umunye tuko turavugana nga ashaka ko nimo 80% y'abasirikare bagiye muri Somalia baba hori center ifo ko bari mu pastor yabaherekeje kugira ngo nabandi babatwara. Rero nimwe mutuzana uri byo vyiyumviro byuko umuntu un pasteur kiyera yicaye mu ishengero atashafisa akora. Nous voyons le monde en général. Imana yadutungize kugera le monde yatungize kugera une petite particule y'ibiro twicaramwo bakaza kutubwira amagogwa akemugwa n'impemu n'umushaha n'umubiri. Murakoze. Ariko akajambo kanyu mugira dusoze bace baja mu point akajambo kanyu mugira dusoze nta kibazo kumbise ni kanka ko musozera nyere gasanzwe nyere kanyu kumbise muratubwiye objectif yanyu yuko mukene kubona abakristo bateye imbere haba mu mpwemu no mu buryo bw'umufuko. Bice 90% by'abarundi birenga 70% by'abarundi mengana abakristo. Ku Burundi hari ibicumuro byinshi. Bivuga ko musumwe umugabo bita Bonke bigeze kumubaza ati amaraso ya Yesu Kristo yoba aki ariko tubona isi isigaye isa nabi. Arababwiye ati naye ndababaze mbega umuntu akora muri industry y'amasabune asohoka sagute asohoka cafuye canke ntabacafuye ati abacafuye. Nigiye wo kwa muri industry y'amasabune utarafata ijya sabune ngo uyisige uyoge uravyumva nawe umucafu uzokugumako.
twibyo tuvuze ubutumwa bwiza biteka abantu ngo bakizwe ahantu hari ubutumwa bwiza hategeza kuba abantu bamenya ko bavyiapproprier en fait iyo tuvuze abakristo si kintu kizina n'ubuzima nawe uri kurambaza mvuze ngo dufate nka Arma sinzi ko ari Arma si Juste Gaël si zina Juste Gaël c'est la vie continuelle uvuze Jean Paul mufati zina nka Jean Paul ni benshi ikidutandukanya c'est la manière dont nous vivons rero abantu benshi ngaha baraje kutwigisha bavuga ngo turabakristo umukristo c'est quoi afisa ma valeur ayaye turarambiye no kubona abakristo bari egoiste bari kuri bo turambiye no kubona abakristo bicana ubwa mbere Rabiri ngo amacakubiri y'amoko akugwa n'umusaraba ugasanga ampe irimwe abakristo mugo bariko baricana bapfa intara amoko imigambwe ibiki ugasanga turabakristo hagati yacu urusaku on ne devrait être concentré sur kubindi bintu kanaka rero twifuza ko ijambo ubukristo ifata valeur yayo kuko nyimba uvuze ngo n'umukinyi wa football hari ibintu bimuranga hari tiza akora hari inyuze yakina hari amarokare ajamwe rero tuvuze umukristo nimufata nk'umuntu mengo ni kintu ciki metaphysique umuntu barota azogenda aratambuka nka Madani kandi Mark Reward adapt umuntu ari ngaha abiza kushira ibibazo biri pratique by'ubuzima busanzwe arareshwa aradandaza aragira gute rero niba bizane muri iki kibano cy'ubuzima bwacu bwa misi yose rero tuvuze tuti hari ingorane nyinshi ahubwo izo ngorane twaziteye ko titahuye neza icyo umukristo no kwemera kuriha ikiguzi cy'umuntu wari wese rero mishenge yo risente turangiriza ahantu twifuza nimwagenda muzobaza intara tumaze kugeramo n'abantu turi kumwe ukosheje hagati yacu turaguhana bihagije nitwifuza kandi muze mu bibazi nitwifuza ko ubuzima rukristo bihinduka ikibanza cyo gukiniramo no yaye ahubwo reka umuntu avuze ko ari umukristo bigaragare kuko nitwagera mu ijuru Imana izotubaza ico yaduhaye mbega ko mwanyizeye mbega ko mwavuga ko muri abanje isi yungutse iki isi yamenye iki mbega sinumusi bigeze kumbaza hari vyerekeye amatora barambati wivuga gute ati ndasenga Imana ntiyagira amaraso yose guseseka mu Burundi kubera iki ahantu hari abakristo hari amahoro ahantu hari abakristo hari gutahurana hari abantu bakristo atsinzwe aremera kuko umugisha wiwe nta muntu umutwara naho bya nabi urihangana bisigura iki umukristo n'umuntu by'ukuri hageze hari umunyu hari umuco n'itara gisi yose rero murakoze ndangije ngaho ibindi nagomba ndabashimire kuko iyi ni ntambwe y'uhigezeko kuba marayibonye mukaza kundaba munyemerere shimire abajournaliste bose kandi akantu muze kugashiramo abanditse uko bashaka kuba bavyumva je ndabashimiye nka Apotre Jean Paul humblement nta gihugu gitera imbere kidafite journalisme nta na kimwe kandi si ngombwa misi yose ngo bazogambe bavuga ibintu je nkunda haba namba mumbabarinda nakenda kavugi si ngombwa ngo bandanye bavuga ibintu je nkunda kandi hari n'igihe kuba mwaciye muza kumbaza nuko hariho ama confusion nimimvuze si ngombwa babitahure bose mugo quand même ibo muri ko murakora c'est à encourager mutera imbere Imana ibahezagire amen.